Faustin Ndikumana umukuru w'ishirahamwe rijeje gukangurira abarundi guhindura ingendo parseme mu mfunyapfunyo y'igifaransa ahamagarira indongozi zose zizokwitoza mu matora yo mu mwaka wa 2025 gushira imbere ineza y'abenegihugu birinde guharanira inyungu zabo. Harageze hano abarundi baza barakanura bakavuga bati mbega dutora iki, abo dutora barakora ibyo bategeza kwabo. Abarundi bagahaguruka bakavuga bati ibyo tubatorera muko murabidukorera kurabye ukigeze ubutwe tukotera kabo n'indongozi izume ziyumvira gutorwa gusa. Urana igihugu aho kigeze ingwane kirimwo mu by'ubutunzi indongozi izo zibibazwa. Urana indongozi izo zibibazwa izumvire amatora ngo natowe twabwira tuti ingwane none muri ko mudukora mu buryo uko dutora hari ico rero mujejwe rero ibyo n'ubutumwa abantu bariko baraba amatora nabe mugabo abo batogwa bumva ico bajejwe by'ibiturire bidahera ubutunzi bw'igihugu busahugwa abantu ntibahanwe baja mu ngorane zose turimwo amahera agacu ugasanga yasahuye ibintu byose atacamira. Naho rero abantu bavuga bati ntitubatora gusa mugabo hari ico mujejwe none ubwira uje ku yungenda abantu bafise ngo ndatowe nje kwitunganiriza ibyanje ntunge niba atacamira nibaza ko yongenda ikwiye guhinduka. Avuga kandi ko ikiringo catanzwe cyo kwiyandikisha cyo kongereza kuko abarundi bafise iyindi mirimo yo kurondera ubuzima bakora. Uravye ubuzima ingene bugoye bahanze ni byinshi kubaho ku munsi sibwana usanga hirya no hino ibitoro kwiyunguruza ibyose amazi amatara iki okongereza ico kiringo hama abantu bagaheza bakaronka umwanya ukwiye bakitaba ko na leta itegeza kuyumva yuko ubwo yabarundi nabyo ntivyahe na biki. Twibutse ko ikiringo cyo kwiyandikisha cyari cyatanzwe ari cy'iminsi 10 kikazorangira kwigenekerezo rya 31 Gitugutu uyu mwaka.